Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turanezerejwe no kongera kubana namwe muri izi ntango z'umwaka. Tubashimiye na ntaryo ko mukomeje kudukurikirana kandi murabitwereka nkuko twabibabwiye. Umwaka ugiye guhera twari twabwiye ko igitabo c'Abikolosayi kigikomeza nubwo umwigisha atari bwasubire kuboneka, ariko Imana yuguruye imiryango. Mwarimu Yoshua yongeye kuboneka kugira ngo dukomereze aho twagejeje. Amahoro mwarimu. Mahoro cyane, mahoro. Muguwe neza. Turashima Imana n'umwaka mushasha mwiza. Batwese. Acha tuwutanguye neza, tuwutanguranye ikiganiro cacu. Ego. Inyuma y'iminsi itari mike twari tubaye nk'abahagaritse. Ego, urazi kw'isi hari byinshi twari muri ibi na biriya. Mu ngorane zo kw'isi. Ndagafatirwa turagwaza handi tukaja mu mirimo ya minsi yose. Ego. Ibyo rero bigatuma umuntu umenga si hari ariko ari hari. Kandi ahari. Ego. Kaze kandi rero murakoze cyane. Igitabo turiko twigishwa na mwarimu Yoshua ni igitabo c'Abikolosayi. Yoshua canke Yoshua byose nibaza ko ari sawa. Byose ni sawa, bivana nuko umuntu avyita, ariko izina ni rimwe. Igitabo c'Abikolosayi tumaze kucigamwo ibice byaco bibiri. Ku uyu munsi tugomba dutangure n'igice kigira gatatu. Ariko nkuko vyama bimeze muri iki kiganiro, twaba tugitangura twiragiza Imana, hanyuma tukabona kwinjira neza mu kiganiro. Kaze rero mwarimu. Murakoze. Dusengere hanyuma twinjire mu kiganiro nyezina. Eko natwe duhakaze, duhekaza bariko baratwumviriza, dusengane nabo kugira ngo inyigisho dutanga nabo zigira ico zibafasha, kuko niyo ntumbero yacu nuko abantu batahura uwo bizeye uwo ari we. Eko. Bamaze kumumenya bituma bashikama batazongazongeshwa n'iki na kiriya. Dusenga Imana. Bana data wa twese turagushimiye kandi ko muri uno mwaka dutanguranye ibikorwa vyawe, kandi ntiturahagarika kuko nturaza kutujana. Wifuza ko abantu bose bashikira kukumenya ukuri. None rero iki ni kimwe kibaha kushikira kumenya ukuri. Natwe udufashe izi ngabire waduhaye zikore. Mana yacu, ubutumwa dushikiriza n'inyigisho zihembure kandi zikuza abantu bawe. Abantu bave mu butamenya binjire mu kumenya Imana, kandi bibatere kukwizera no gushikama. Tubisenze dusaba Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Kaze. Ego, nkuko mwatanguye kuvuga, nigihe kitari gito tutaboneka cyane muri iki kiganiro, ariko kandi turashimiye Imana yongeye kuduha ibihe byiza. Twatahirije aho duherukira, twari ko turaraba umwitwarariko wa Paulo kuri aya mashengero y'iki kiyaya cyo muri Likisi, aya mashengero y'Ikolosayi, iya Lipoli na Lawodikiya, amashengero yatangujwe na Epafura. Twarabivuze ko mu biganiro byarengana, mu nyigisho z'intangamarara barabyigishije, kandi twarabonye igice kigira kabiri inyigisho z'urufatiro Paulo yigishije akomeza ishengero, ariyo doctrine, kubatahuza uwo bizeye uwo ari we, Kristo uwo ari we. Twarabisobanuye, ijambo ry'Imana ryarabisobanuye neza muri iki gice cyose cya kabiri. Twasanze Paulo akiranira ishengero bivanye n'inyigisho zari zadutse, ugasanga abantu barazungazungishwa n'abantu biyita abanyabwenge, abafilizofi bigisha ibintu bakagomba kumenga bariko barabibasobanurira neza, bakabasubiza mu vyagezwe vya Mose, bakabivanga ivyagezwe vya Mose no kwizera Yesu. Ivyo bintu bagahagarika imitima abakristo ko batakwirikije ivyagezwe vya Mose ngo babivange n'uvyo vya Kristo ko bataba bakijijwe. Paulo rero agerageza kubasobanurira Kristo uwo ari we n'ikimazi n'igikorwa ciwe ico yakoze. Aha rero
twarafashe gatoya ku kindi gice kigira nka gatatu c'impanuro. Turahanura nibaza kuri rya mirongo ihereze igice ca kabiri, mirongo ya 22 na 23 twarasanze ibisa n'impanuro ahereye ku murongo wa 20 amaze kubasobanurira akabigisha akabatahuza. Mbega havuga ngo iki ya mirongo ya 20 hari impanuro yaciye abantu 20 avuga ngo asangwa mwarapfanye na Kristo mukareka ivya mbere vy'isi. Ni igiki gituma mwemera kuganzwa na ya mabwirizwa nk'abazokwama bari kw'isi? Comoci uheze iyo mirongo ihereze ngo ntugafateko, ntugatamireko, ntugakoreko. yawe n'amategeko rero yari yashizweho n'abantu kuja kwihaniza iki kirazira ibizira bikaba byinshi bikarenga abantu bakabura ibyo bafata bakama bitunye mu mitima batugurutse. Wa 23 rero acara basobanurira ivyari byo ngo ayo mabwiriza koko afise ishusho y'ubwenge kuko abwiriza gusenga nk'uko abantu biraritse no kwicisha bugufi kw'abantu urabona no kwibabaza umubiri, ariko ntagira ikimazi cyo kubuza ukwifuza kwa kameremere ku muntu. Nta bubasha buri muri ayo mabwirizwa. Nivyo harazandero abantu bakaboneka ko basenga bicishije bugufi umenga barubashe, mugabo kandi muri ayo mabwirizwa nta bushobozi bw'Imana kuko n'ay'abantu. Usomye mu Baroma igice ca 1 umurongo wa 16 haratubwira ko ijambo ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Urumva amajambo y'abantu nayo ubwo bushobozi afise n'uvuga ko n'ubushobozi bw'abantu nyene, ariko ijambo ry'Imana niryo ririmwo ubushobozi bw'Imana bwo kubuza bwo guhasha, bushoboza umuntu guheba kameremere akava muri kameremere yiwe agahinduka. Mugabo y'amabwirizwa ashobora kubahindura. Nizo rero ariko ahanura. Rero n'ubu ducecekare kuraba impanuro nyezina Paulo agerageza guhanura muri iki gice cyose cya gatatu. Arakomeza rero abakristo bahanura n'umwifato bashoboye ubuzima bashobora kubamwo mu kugira ngo bashobore kubana n'Imana kandi bumva yuko koko bidegembya. Igice cya gatatu ku murongo wa mbere twumve kuzuranwa na Kristo. Ushize ku murongo wa 4. None rero asangwa mwarazuranwe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye uburyo bw'Imana. Mushire imitima kuvyo mwijuru ntimuyishire kubiri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe nawe mu bwiza. Urakoze cyane. Aya n'amajambo akomeye cyane ari mu nyigisho zikomeye zishobora gufasha abakristo. Kumbure tutange insobanuro gutya kugira ngo n'abatumviriza babitahure neza. Urabona umuntu umubiri waremwe mu ivu, Imana irabumba umuntu yamubumba imushira ngaho, mugabo Bibiliya yemeza neza ko uyu muntu nta bugingo yari afise, yari aho nyene meze nk'ikintu c'ikibumbano nka bijya bipope twama tubona hajya mu mamangazini. Urabona uribaza ko ari umuntu, hari n'abaza ko kibaza ngo hanangahe, mugabo kandi nicishuri kumbure bakava ngashavuye ngo ndabaza ntibanyishure. Nta bugingo gifise. Abantu baragerageza kubicapa ariko nta bugingo gifise. Mu ntarameze uko rero Bibiliya ikavuga ngo Imana ikimuhumekeramwe impwemu acaba umuntu afise ubugingo. Aho hari ikindi kintu Imana yakoze. Ibiremwa byose Imana yarabihaye ubugingo, ariko imbere mu muntu nawe yarashizemwe akandi kantu k'ubumana bwayo akabijya karusha vya biremwa bindi bikoko n'ibindi. Ibikoko birafise amaraso, birafise ubugingo, birabaho kuko birababara, navyo nyene birababara burya naho tubibaga.
Bibiliya twemeza yuko navyo birindiriye gucungurwa, amwana w'umuntu ntiyacungurwa umubiri ugacungurwa, kuko uyu mubiri tuzowambura. Birahahamiye rero ico gihe, kuko navyo ntibizoba bikigira gute, bikibagwa, bizoca bibaho. Urumva rero impwemu igize umuntu yavuye ku Mana. Ivuye ku Mana rero, iyo mpwemu yama yifuza ikintu cyose, cifuza iwabo, cifuza iwabo. Impwemu kubera yavuye ku Mana yama itubuza umwanya wose, naho umuntu aba ari umupagani, naho umuntu yoba atamenya Imana, mugabo iyo mpwemu yama irondera Imana. Imana igomba gusenga, iramenya ko yakomotse ahantu, ikenera gusenga. Abantu rero bararondera bose, barakenera gusenga. Nico gituma ubona hariho ibigirwamana bashinga bakabisenga, aho bose bariko barondera Imana. Kuko kagatima Imana yashira mu muntu kama karondera Imana yakaremye, yakashizeho. Umubiri nawo wavuye mu ivu, wavuye kw'isi, wama muhimbagwa n'ivyo kw'isi. Urumva ivyo bintu bibiri rero birakwegana. Impwemu kubera yavuye mu ijuru, igomba vyo mu ijuru, ikenera vyo mu ijuru. Umubiri ko wavuye mu isi, ari uw'isi, ugomba vy'isi, ivyo byo mu isi. Uragomba icubahiro cyo mu isi, umubiri uragomba gutunga, umubiri uragomba kutarenganywa. Nico gituma umubiri urenganije, muca mu Rwanda n'umuntu akurenganije, ivyo byose umubiri uragomba uneze guhimbarwa, kubona ko unezerewe, wicaye ahantu heza, uryohewe, ibintu nk'ivyo. Impwemu nayo igomba gusenga. Kandi uravye igihe Pawulo yajana ubutumwa bwiza, hariho Imana zo basenga, barasenge ibigirwamana. Usomye mbere mu byatumye Pawulo ababuza azana n'ubutumwa bwiza, kwari kugira ngo abantu bave muri ivyo bigirwamana bita Imana bitari vyo. Nk'aha hariho Imana zo basenga zitwa zisibere, Imana kazi Imana yo kurondoka. Abantu bashaka kurondoka bakaca baza gusenga iyo Mana. Dionisi yari Imana, yari muri ivyo biyaya abantu basenga kugira ngo kunywa umuvinyu, Imana y'umuvinyu. Abantu bajya, abantu baborerwa nyene baryoherwe, umva bya bintu nyene by'umubiri. Ijambo ry'Imana rero riza ridukura muri ivyo, likaturangira Imana rero isengwa y'ukuri. Ariko urumva impwemu ibigomba kugira gute? Gusenga. Yamigomba Imana, yamimenya ko hari umuremyi. Umuntu wese yaje arazi yuko hariho Imana yamuremye. Ico tujejwe no kubereka Imana y'ukuri yariyo. Aha rero niki ariko arigisha ati, none rero asangwa mubitahuye, nimba mufashe izo nyigisho nigishije mwazimenye, so mwumva yuko hari ico zibafashije rero. Mwame mwibaza iwanyu ko ataraha kw'isi, mwebwe murabo mwijuru, mwakomotse mwijuru. Iyo mpwemu, kuko mu buzima tubayemo twebwe abakristo, tubayeho mu buzima bubiri. Turafise ubuzima buboneka twese nk'abandi bantu bose, mugabo kandi muri twebwe indani turafise ubundi buzima n'ubwami bundi butaboneka buri muri twebwe. Ubwo bwami rero bunyegejwe, buhishijwe, buza buraseruka buke bugaserukira mu ngeso zacu, muri ryahinduka bukaza buriburuka, bwerekana ko umenga ntidusa na babandi bisi, naho twambara nk'abo tukarya tukakenera bya bindi byose by'abantu bakenera, mugabo hariho ubudasa. Baturavye baradusangamo kandi kenge, bakadusangamo kundi uyundi mwifato unyuranye n'umwifato wabo. Naha rero haba hariho ihinduka, mugabo naha yaciye avuga ngo mwebwe ubugingo bwanyu buhishije muri Kristo, bucanyegeje, mugabo Kristo ni yahishurwa rero buzoca bugaragara, buja habona. Nizi nyigisho ariko aguma ahanura ubu mucabayo nk'abandi birashika bakabakengera, mukagira gute? Naha bavuga mwirinde ivyo bintu by'umubiri. Usomye duhereye ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'8, hariho ibintu by'umubiri yabaciye ababuza kugira ngo ntibabibandanye. Soma twumve.
gatanu havuga ngo nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushurashuzi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose, no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Yego. Ivyo nivyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarigwa. Namwe mwabigenderamwo kera, hamwe mwaba muri ivyo. Yego. Ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose: ishavu, kujingitwa, urwango rw'ubusa, kucokorana, kandi ntihakagira amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. 9 Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe. Murakoze cyane. Urabona rero yariko agerageza Paulo yigisha abasobanurira bwa buzima bubiri buba mu muntu akijijwe. Ego. Kera izi ngingo avuga ngo tuzice gute? Tuhebe vya bindi vy'ingingo zacu zahora zikunda. Ubwo bushurashuzi, ivyo bintu bibi vyose bijanye na kameremere y'umubiri tubihebe. Kuko twamaze kuba abantu basha, twapfanye na Kristo. Yarasobanuye mu bice birenganye uko Kristo yatubereye, n'ingune twapfanye na Kristo. Usomye hajya mu Baroma igice cya 6 usoma umurongo wa 2 kumbe. Abaroma kugira ngo nako tugashiremwe abantu babimenye iki cyo bavuze ati twapfanye na Kristo ni iki. Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 2. hagira ngo biragahera, twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamwo dute? Bana turabahoye. Canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo Yesu twabatirijwe mu rupfu rwiwe? None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, kuba ariko natwe tugendana ubugingo bushasha. Yesu ashimwe. Amina. Aho rero nashatse kugira ngo n'abatwumviriza nimba twaremeye tukihana ibyaha, twarapfuye. Yego. Hajya niko kuvuga umuntu yarapfuye, yari ibyamurimo byose byarapfuye, yarapfuye ntakiriho. Umunsi bamubatiriza bari bamujanye mu kaburi, barahamba vya bindi babihambayo. Igihe bamudugana bamukuye mu mazi, akava mu mazi, yari cyaremwe gisha. Kumwe Yesu yazuka mu bapfuye ku munsi ugira kangahe? Umunsi ugira 3. Yesu yazukanye umubiri wizuka wundi. Yesu ntiyabaye nico gituma mbere n'abigishwa biyo baza babona nguyu abaturutsemo. Yari yahindutse, si wa wundi, si Yesu ko bamuziga. Bya bitambara n'impuzu bamuhambanye byasigaye, niko Bibiliya ivuga, byasigaye mu mva. Impuzu yambaye ntaho zanditse ko Yesu yambaye izindi mpuzu. Naho dusoma muri Bibiliya yazukanye ubwiza bwiwe yarasanganye. Naho imibiri yacu tubahuka kuraba ubwo bwiza, mugabo hariho akantu gafutse gusa burya bwiza bwa Kristo, ariko yazukanye umubiri wizuka. Aho twebwe natwe twiteze ari wo Paulo yavuze ngo niyahishurwa. Natwe imibiri yipfa izosigara mu mva, mugabo tuzukana umubiri musha udapfa. Nico gituma navuze yuko dufise ubuzima bubiri. Muri twebwe harimo ubuzima bubiri. Harimo ubuzima bwo tuzozukana. Kandi ubwo kuzuka nuko abo bose n'abapagandi bazozuka n'abanyabyaha bazozuka. Ntihagire uwirarira, wemera utemera, wemera Kristo utamwemera, mugabo uzozuka. Bibiliya Daniel yavuze ngo bamwe bazozukira ubumaramare, mugabo bazozuka. Abandi bazukire ubugingo budashira. Naha rero kuko twaremwe n'Imana, Imana ikadushiramwo akabuto kayo k'ubuntu, akimana rero izokishuza nokazotuma tuzuka. Yego. Aha rero twebwe rero kugira ngo twirinde tuze twame dusa na Yesu muri ubu buzima bwa none, umwanya dufese ubu buzima bubiri,
naha yaciye atwandika yandika rero mwitandukanye na vya bindi vya kameremere y'umubiri mube muri ubu buzima bushasha muri mwebwe haserukemwo ivya Kristo ubuzima bwa Kristo buhishijwe muri mwebwe mugabo buseruke mu ngeso nziza mwirinde rero nibi na mwiyambure nibi yavuze mwiyambure ibibi vyose ishavu kujingitwa urwango rw'ubusa ivyo nivyo bigize kameremere y'umuntu umuntu ntagaherana oya umuntu aragira ishari abonye naka amerewe neza bikamuzamwo mbere bamwe nico gituma baroga no koroga akamwicira ubusa kandi bijya bintu atari mu bihamye ivyo ni ibintu biri muri kamere y'abantu nivyo rero Yesu aha Paulo yariko ayigisha ko mwamaze gupfana na Kristo mukazuranwa nawe ubugingo bwanyu bukaba bunyegije hari indani muri Kristo Yesu mwebwe rega muvyagiranye na Kristo hari iburyo bw'Imana mu buryo bw'impwemu abakristo bose bari mu ijuru mu buryo bw'impwemu banyegejwe muri Kristo baca baribaza bariko bariregura rero abacamanza bari muri iyo kombe ahantu ho gucira imanza baribaza ati abantu n'abantu kumenga bafise ubwenge bwinshi kumenga bari kwishura nk'abantu bize by'amategeko umwe acati aba bantu bagendanye na Yesu ashimwe urumva rero tugira iyo shusho rero ubwa mbere bapa urazi ko Petero yari yaramwihakanye akagira ubwoba akagira gute mugabo ico gihe mpwemu yera amaze kuza muri bo bishura n'amajambo bishura bavuga n'amajambo y'ubwenge asumbye y'abanyabwenge naha rero bamaze kumenya ko bagendanye na Yesu baca basanga Yesu aranyuranye n'abanyabwenge bo kw'isi twebwe rero dutegerezwa natwe mu buzima bwacu naho tubana nabo tuba muri bo ingeso zacu imyifato yacu ubuzima bwacu bunyurane ahubwo bubakwege batubaze bati mwebwe ko bimeze uko mwebwe ko bimeze uko mwebwe ko bimeze uko turaza gushika mu gice kindi kiza gukurikira turaza kubona n'umwifato w'abakristo ingo z'abakristo no mu ngo zacu imyifato dutegerezwa kugira ngo aba bantu b'isi nibatubona twebwe turi ishusho ya Kristo Yesu mu kwigisha kwiwe usomye muri kiriya gice ca 5 umurongo wa 13 Matayo mu nyigisho ziwe za mbere yavuze ko abantu bose bamukwirikira aba bantu bizera Kristo abigishwa ba Kristo n'umuco w'isi ahandi akagereranya ni mu munyu w'isi urazi ko umunyu nuwo kuryosha sivyo no kuryosha rero isi irarura mu kirundi bicane zaho yitangwa n'umuryosha sivyo umba rero isi irarura abantu bo kwisi bararushe isi n'umwijima abantu nibabona iyo baja bararondera Imana bakayikabakaba bakarondeza nkuko twabivuze twebwe rero twaje turi umuco ubamurikira tukaca tubereka ati Imana ngiyi baravye gusa batubonye bakaca babona umuco ubarasiye bakabona iyo baja no gutahura ibintu urumva turi umunyu w'isi amajambo yacu tubabwiye amajambo akabasosera hari abakristo bavuga amajambo arura hari abakristo usanga bafise amashavu mu buzima bwabo atana kantu na kamwe banyuranye na babandi ujewe nuko nyene meze asanga warazuranywe na Kristo womera uko nyene gute mwambare Kristo niko twatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo mwambare umutima w'ikigongwe ineza ukwicisha bugufi ugutekereza no kwihangana mwihangananira muharirana iyo umuntu agize cyapfa n'ubundi nk'uko umwami wacu yabahariye namwe mube ariko muharirana ibi bintu nubwo buzima dutegeza kwerekana kw'isi kandi duhezagire amina nibaza ko uyu munsi ikiganiro tuzogishishikara izi mpanuro za Paulo ariko bivanye nuko dukoresha umwanya muri mu biganiro byacu
tugarukiriza kuri iyi mpanuro uko dutegeza kwifata nukwica twebwe ubwacu ibyo ntibibura kuba kubera tukiri kwisi ariko ngo iyo bishitse nkuko bibereye abatoranijwe n'Imana mwebwe abatoranijwe mwebwe abahamagaye mwebwe ababatijwe mwebwe abapfanye na Kristo nkuko bibereye rero abakundwa nayo mwambara umutima w'ikigongo yego uwo mutima tube tuwuzi n'ibindi twasonye bikurikira nivyo dutegereza kwerekana abantu babibonye rero bari yabisi bakaca baduhurumbira ati yemwe hariya bameze neza bajya abantu bameze neza tukaba tubabereye umucyo yego bandi bahezagire amen amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV turabashimiye kugira kandi ane ikiganiro cuno munsi gihereye twizeye gusubira kubonana namwe vuba cyane ko Imana yongeye kugurura akaryo turizeye ko iki gitabo tuzogikomeza umwami Imana n'abahezagire.